ntumbero yo gukomeza igikorwa c'urukundo no gufasha abatishoboye, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega J.P.G afadikanije na bamwe bafadikanije mu burongozi bw'umugambwe hamwe n'abajeje intwaro muri komine ya Gitega barashikirije kuri wa kabiri igenekerezo rya 27/2026 infashanyo amarerero y'imfuvyi ari muri komine ya Gitega. Iyo mfashanyo yari igizwe n'ibiraya, aho irerero ryose ryaronswa igitigi c'imifuko itandukanye bivanye n'abana batunze. Amarerero yagendewe akaba ari Nice Hope House y'Izege, ikigo co ku Mutwenzi, ikigo Umuhoza co ku Mushasha, hamwe n'ikigo c'imfuvyi c'ababikira ca Bene Bernadetta co muri quartier Senare. Ariho kandi hakaba hari n'andi marerero bategura kugendera mu gihe kiri imbere. Iyo mfashanyo ikaba yegeranijwe mu mashikanwa n'amashimwe mu gikorane c'imisi itatu cari categuwe n'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega. Umushingamateka J.P.G yamenyesheje ko bifuje kugarukira kuri ivyo bigo birera imfuvyi n'abana bagendana ubumuga, cyane cyane ko ivyo bari begeranije bimwe vyashikirijwe impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi. Yamenyesheje kandi ko ari ikimenyetso cyo kwerekana ko abo bareze abana atari bonyene bashigikiwe, kandi ko umugambwe CNDD-FDD ubiyumvira ko cyane cyane ko bariko bakora igikorwa c'iteka kandi c'urukundo. Ico rero ni ikimenyetso cerekana ko umugambwe CNDD-FDD atari umugambwe w'amajambo gusa, ahubwo ari umugambwe w'ibikorwa vy'ukuri bishika ku bene gihugu. Mwaramunye ku munsi wa kane, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu twari hajya kuri stade ya Gitega turiko turakengurukira Imana yo yatumajije umwaka, twongera tuyisaba ko izotubungabunga mu wundi mwaka twinjiyemo. Twebwe rero umugambwe turimo wa CNDD-FDD, Imana ifise ikibanza ca mbere. Nta bikorwa na bimwe dushobora gutangura umwaka tutubanje kwiragiza Imana. Muri ayo masengesho rero, umunsi wo gusozera turatanga ishikanwa. Ishikanwa rero turonse riba iryo kugarukira ku miryango imwe imwe, ku bigo bimwe cyane cyane ibigo bireze imfuvyi n'abana bagendana ubumuga. Twabazaniye uturaya twaronse kwishikanwa, no kuvuga tuza turasabikanya mu bice byose, turaza kubereka hanyuma dukengurukire utwo tuzogaruka Imana idufashije subwa mbere kandi subwa nyuma. Nuko rero sinokwirirwa ndavuga byinshi, cyari iki kimenyetso cy'ukwereka aba bavyeyi basanzwe bahagarariye ikigo ko natwe turiyumvirako ko igikorwa bariko barakora atari bonyene, ko natwe dukenguruka no kuri iki gikorwa cy'urukundo bariko barakora. Ajeje ayo marerero n'ivyo bigo vyashikirijwe iyo mfashanyo barashimiye umugambwe CNDD-FDD kubera witaho abatishoboye. Iyo mfashanyo rero ngo yaje nk'inyishu ku ngorane bari basanzwe bafise. Basavye ko ico gikorwa cobandanya kuko cerekana urukundo n'ubumwe bishobora gufasha gusahiriza mu buzima bw'abantu batagira amikoro, cyane cyane abana b'imfuvyi n'abagendana ubumuga begeranijwe mu bigo bitandukanye. Muze nk'inyishu kuri ntitwareka gukenguruka bivuye ku mutima. Turabakengurukiye cyane ukuntu mwaba mudushigikira mu bibazo bya misi yose, ndetse si n'ubwa mbere mushika ngaha. Novuga ko iki kigo mugishigikiye cyane, kandi n'ukuri turakengurutse bimwe bivuye ku mutima. Twizere ko tuzoguma tubandanya mudushigikira, ndetse bokenguruka tuvuga ati Imana ihangamye umugambwe CNDD-FDD witaho abatishoboye, ndetse ukaba mu bibazo byose bihanze igihugu ugerageza guseruka. Turashimiye cyane bivuye ku mutima indongozi zose muri rusangi. Rero bw'izina ry'urongoye Orphelina turavuze ati CNDD-FDD nihangame ibandanye yitaho abatishoboye.